ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kaze murano ko Ategekanya Ikirere cyo kuri wa mbere Igenekerezo rya 16 Ruhuma 2026. Mu gitondo hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi akaba ari imwaro mu ntara ya Gitega aho ipimo byo ku degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cyose. Naho hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipimo by'ubushuhe bizoba ku degrees Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba zoseruka gihe cy'isaha 12 zirenga iminota 11 rirenge gihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Amakuru Ategekanya Ikirere mwategwe n'Wejo agarukiye hano. Makoze cyane kuyakurikirana na Wejo.